Kwigenekerezo rya 21 Rusama umwaka w'2021 ibujumbura Rohero ya kabiri akabarabara Bweru inimero 13 niho habereye igikorwa cyo kugurura ku mugaragaro ikimenyesha makuru Charles Steve gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Ico kimenyesha makuru kikaba kizibanda cyane ku bisata bimwe nka video, umuziki, impano zitandukanye, kumenyekanisha ivyo abantu bakora n'ibindi. Tuyisengi Connect ni umumenyesha makuru muri Charles TV, akaba ari nawe yafashe ijambo ryo gushikiriza ibikorwa Charles TV igiye gukora. Rero iyi mpamvu nyamukuru yatumye tubakoranya uno munsi ni ukubamenyesha ibikorwa Charles TV igiye gushira ku mugaragaro. Ati muri ivyo bikorwa hazoba harimo ibikorwa bimeze gute? Icambere twese duharanira iterambere ry'umuziki ndundi. Duharanira iterambere z'impano z'abana Burundi kugira zishike kure ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi gishike kure. Charles TV ngije gukora ibintu bihanitse gusumba iby'abandi bakora oya, ariko turi kumwe twese birashoboka. Ikindi ntituzohagarara cyane mu muziki gusumba oya, tuzafise n'indi bikorwa tuzokora. Ibindi bikorwa tuzokora ni vyerekeye ama video, gukora ibintu by'imiziki ndetse gugura ibintu by'ama fashion. Tuzoba turakora n'ibindi bitandukanye, ibintu vya art, ibintu vya culture, ndetse ntizoguma ngaho honyene, tuzoshobora no kujaruka gato twinjiye mu bindi bisata bitandukanye, haba mu bisata by'amagara y'abantu, mu bisata by'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, kugira ngo tugende dukora byinshi bitandukanye.